Muri ano masarero ya nimugoroba turagarutse ariko kandi rwose tubaye ikaze kuri TV Duniani Kote ni amakuru tugarutsemo arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Nk'ubu munyemerere mbabwire yuko tugiye gusimbukira ahitwa mu mujyi wa Bujumbura tukareba ikijyanye n'indege za drone. Izi zikaba ari indege za drone ariko zidashobora kurasa. Amakuru yamaze kutugeraho yuko zigiye gufasha igisirikare cy'u Burundi gukontora umujyi wa Bujumbura kugira ngo isaha ku isaha aduye ataza kuba yakinjira muri uno mujyi. Ese ni bande batumye ibi byose biba bimeze bite? Ngira ngo ni bimwe mu byo tugiye kuba twinjiramo tugenda tuba updatinga tubabwira uko Sowaso ihagaze. Neva yamaze guhunga igihugu, ni inkuru ingezeho mu kanya. Nyamuneka ndavuga nti iyi nkuru bitewe n'uburyo iremereye ntago nshobora kuba naguheka nayibagejejeho. Ntago nagombaga kuza muri studio ariko bigendanye n'amakuru dufite ndavuze nti reka niranje mu minota mike cyane ibi bintu bibagezeho. Neva yamaze guhunga igihugu, ni perezida w'igihugu cy'u Burundi. Hari igihugu yamaze guhungiramo cy'igituranye kigenzi cye ndetse abenshi batakekaga. Ni nabyo tugiye kuba tuva imuzi n'imuzingo tukababwira impamvu y'ibi, tukababwira ese icyo gihugu yahungiyemo ni ikihe. Byose nimujye kure. Turaza kugaruka muri CNDD-FDD turebere hamwe ikijyanye n'ubugambanyi n'ubwicanyi noneho bwamaze gufata indi ntera, aho umwe undaciye ahacisha, harya bavuga mu kinyarwanda ikira ahacisha umuriro. Ni ukuvuga ngo aho mugenzi w'undaciye arahacisha umuriro. Nta bintu byinshi, ibintu byakomeye, ngira ngo nabyo tugiye kuba tubiva imuzi n'imuzingo tubabwira uko Sowaso ihagaze. Turaza kugaruka ku witwa Agathon Rwasa ndetse na General Guillaume Bunyoni bamaze gutangaza ko rwose uko byagenda kose ku bubi na bwiza amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2027 ari amatora agomba kunyura mu mucyo, bitaba ibyo hagakoreshwa izindi mbaraga by'umwihariko zimurengera. Ubu rero birumvikana yuko n'abangaba hari icyo bakomeje kugenda bategura cyangwa se by'umwihariko bakora kugira ngo aya matora ace mu mucyo mwiza. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugere tuba updatinga. Kirundo mu kanya gato gashize amaze kudiporonyingwa abasirikare abari baryo babadirishijwe. Impamvu uvira nuko turaza kubikomozaho. FDLR zamaranye mu kibira, ibintu byakomeye turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka Cibitoke turebere hamwe special force y'abarundi imaze mu kanya rwose gusubiranamo ngo nyuma yuko bapfuye akantu gato gusa bari ku ikosi. Ese na hagati bimeze bite? Aba bari gutozwa n'aba South Africa. Kambanze mwe ku mazi kugira ngo ibintu byinjiranemo murava. Yes, reka twinjire by'umwihariko ubwo biba bisabye kunywa ku mazi kugira ngo ibintu byinjiramo umurava cyangwa se imbaraga. Navuga ko ari nyinshi cyane. Murabizi iyo ngeze ku gihugu cy'u Burundi ho rwose nsasa inzobe nkanzika nkababwira byinshi amatwi yanyu atigeze yumva. Ubwo rero rwose nyamuneka mwamusabwa gutega amatwi kugira ngo mumenye byinshi bigiye bitandukanye biba bikomeje kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Yes, twirukanse cyane rero reka duhita twinjira. Nabikubwiye reka duhita twinjira by'umwihariko duhere kuri no nkuru navuga idasanzwe by'umwihariko ikomeje kugenda ivugwa, akaba ari imwe mu nkuru rwose zakomeje kugenda zinandikwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. By'umwihariko ikaba ari inkuru navuga yuko ikomeje kugenda ituruka muri ibi bice bya za Bujumbura. Ni inkuru mu kanya gato ingezeho ndavuga ati nyamuneka iyi nkuru ngomba kuza kuyibagezaho mu by'imbere kijyanye n'abantu bayobozi ba CNDD. Ariko ibyo reka tube twiretse, ahubwo reka tugaruke gato ku nkuru irebeye cyane ku ihunga ry'uwitwa General Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye. By'umwihariko wamaze kugera gutya rwose nyamuneka amaguru akayabangira ingata. Ni perezida w'igihugu cy'u Burundi. Yes, no kuvuga rero nyuma yuko uyu mugabo ahushijwe ubwa mbere agahusha ubwa kabiri agahusha ubwa gatatu, nta kindi kintu cyabayeho uretse rwose kuba amaguru yahise agira gutya akayabangira ingata yarangiza agahunga. Uyu mugabo rero amakuru mfite nuko yahunze wenyine atigeze ahungana n'umugore, ariko ngo ibi bikaba byabaye ngo nyuma yuko rwose nyamuneka igihugu cy'u Burundi ngo kirimo kiramushinza
ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse n'indani mu nzego za guverinoma barimo baramushinja ibintu bigiye bitandukanye. Uyu mugabo rero by'umwihariko yaciye mu bice byahitwa za Ruyigi, arangije ahungira hano mu gihugu cya Tanzania. Ayo niyo makuru mfite atari ivumbi, ndetse ibi bintu bikaba byabaye nyuma y'uko ngo imodoka ye rwose ngo ari bugira gatatu ngo ihushwa, ndetse ngo iyi modoka ikaba ihushwa n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi. Amakuru turimo turakira rero rwose ngo nuko uyu mugabo ngo ni General Neva arimo arakora ibishoboka byose kugira ngo igihugu cye ajya kibonekamo gakeya, akaba arimo arajya gutya agahungira kwa Samia Suluhu Hassan mu gihugu cya Tanzania, kuko nicyo bahana imbibi, by'umwihariko guhungiramo byoroshye. Yarangiza rwose ngo haceho nk'iminsi 3 akagaruka mu gihugu cye, ariko nabwo akaza mu buryo bw'ibanga akoresheje imodoka zitameze nk'izo asanzwe agendamo. Amakuru mfite rero atariho ivumbi nuko rwose ngo igihugu cy'u Burundi cyamaze kurya akarungu, kikavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva n'ubundi asa nk'atakiyoboye, ahubwo arindiriye kugira ngo manda ye bongeye bashaka kongera kumutorera yo mu mwaka w'2027, kuko nibwo amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi, atorwe. Namara gutorwa yongere agaruke kuri stati cyangwa se agaruke mu kijyanye no kuyobora igihugu cy'u Burundi mu buryo bweruye. Naho ubu rwose bidatinze, amakuru mfite n'abaturage ubwabo baramutse bamubonye bamunyuza mu menyo. Baramushinja ibintu byinshi, by'umwihariko navuga yuko binakomeye cyane, kuko n'umwe mu bagabo rwose bashinza kuba yaragize muri iki gihugu akagitera umugongo. Nyuma yo gutera igihugu umugongo akagurisha igihugu za FDLR, abaturage byari yagombaga kubagezaho mu myaka yose amaze ku buyobozi, akaba nta kintu na kimwe yari yabagezaho, ahubwo arimo ararondera inyungu ze. Ibi by'abaturage barabimushinja, ndetse n'abo mu nzego za politike bakabimushinja, kuko ngo asangira na bamwe mu bikomerezwa bakanyereza imitungo y'igihugu, ariko ngo abo hasi ugasanga ntari kubikoza, ndetse ugasanga hari n'aba hejuru bamenye amakuru yabo ariko ntabikoze. Ibi byose rero ugasanga abo hejuru nibo rwose barimo baravuga bati nyamuneka ibi bintu turamutse tubishyize ku murongo, uwitwa General Neva dushobora kumushyira ku butaka. Nzirangwa ni bimwe mu bintu byakomeje kugenda binatangazwa byandikwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nkabwira abantu uti nyamara igihugu cy'u Burundi mwitonde, abandi nkababwira ati nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi ahushijwe rimwe, ahushijwe kabiri, ahushijwe gatatu, ubwa kane bazamunywa, kandi abamuhiga ntago ari abaturuka kure, nabo n'ubundi bafatanyije kuyobora hano mu gihugu cy'u Burundi, babarizwa muri CNDD-FDD. n'abadede nibo rwose nyamuneka bashaka kuba bamushyira ku butaka mu buryo mwese cyangwa ubundi. Yes, reka iyi nkuru yenda duhite tunayivaho vite twirukanka cyane, tugaruke gato ariko si ubundi CNDD-FDD byo reka tube turetse kubirebaho, ahubwo twongere turebere hamwe iyi control cyangwa se gukontorora bakoresheje drone. Aba ni abarundi batangiye gukoresha iyi system. Izi drone zo baraza kubasha kuzikoresha. Ni drone rero zigiye kujya zikora mu bice by'imijyi gusa, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, byaba utugigi tugiye dukomakomeye, ndetse n'ibice navuga yuko ari bya Gitega ndetse na za Bujumbura. Ubwo iyo ni imijyi n'ubundi ikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Aha rero rwose izi drone zikaba zigiye kujya zifashishwa mu kijyanye no kuba rwose bagira gutya, by'umwihariko bagakontorora umutekano ukaboneka mu mujyi wa Bujumbura ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye bitama abayobozi benshi. Nahoze mbona benshi ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye babigaruka bavuga bati se igihugu cy'u Burundi ibintu kiraza kubasha kubikoresha, abandi bavuga bati igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga, abandi bavuga bati Burundi bwitonde. Koko ndebye mbona nibyo, bayita Burundi bwitonde,
bwitonde rwose pe. Yes, no kuvuga ngo rero ibintu birakaze ariko kandi rwose nyamuneka bikomeje gufata indi ntera, by'umwihariko izi drone zo zanaje nta nubwo turi bugarukeho zatangiye gukora, ariko ni drone zidashobora kurasa, tutavuga drone mukagira ngo ni drone zanarasa. Ni umujyi umaze iminsi ugaragaramo icyitwa icyo nakita nk'ubugambanyi. Ni umujyi umaze iminsi ugaragaramo icyo nakita nko gusubiranamo mu nzego za gisirikare. Ni umujyi umaze iminsi ugaragaramo ko ushaka gutega mbusha abayobozi bakomeye. Uyu mujyi rero amakuru namaze kwakira ni uko rwose barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo bashyire ku murongo ikijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda uhabarizwa. Umutekano muke cyane ukomeje kugenda uhabarizwa. Yes, reka twikomereze rero by'umwihariko hari ibintu ndimo ndatekereza nyamuneka by'uwitwa General Neva, ariko ibyo bintu rwose ntabitekerezaho ugasanga bitumye neshuka. Hari umuvandimwe wambwiye ati yari arimo ariko ntamenya ibanga ubwo abaganira, ariko se abaganira n'umugore we na famiye si benshi, ati barimo baganira biga ku kijyanye no kuba muri ibihe bisigaye kugira ngo uyu mugabo yongere gutorwa bashobora kurinda umutekano. Noneho ngarangije aramubwira ati bamwe mu barinzi nibo bashobora kuzambya ibintu. Ibi bintu byansekeje, ndangije ndavuga nise nimba bafite ikibazo ko barinzi babo aribo bashobora kugira gutya bagateza ikibazo, ntabwo bagira gutya ibintu bakabireka. Ntabwo bagira gutya ibintu bakabireka. Yes, reka twikomereze rero. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ahitwa Kibira icyitwa Katanyamaza ba FDLR, uwitwa Sebarundi yarazigabije, ahazacu Bitoki yarazigabije, ahitwa Zambandaka yarazigabije. Aho tuvugana ni nabo barimo baragenzura bimwe mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu gihugu cy'i Burundi. Ubwo rero amakuru mfite atariho ivumbi nuko ngo izi Katanyama mu masaha nimugoroba ngo nazo zishobora kuba ziri mu biri guteza umutekano muke. Nazo zishobora kuba rwose ziri ngo mu bari guteza umutekano muke. Ibi bikaba bimwe mu bintu bishobora kuza kugora bikomeye uwitwa General Neva. Imwe mu bintu rwose bishobora kuza gukomeza kugora uwitwa General Neva. Narabivuze ndavange izi Katanyama yiterereje zamukoraho. By'umwihariko byose byo gusa twanavugaho kuko mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi ni ibice navuga uko bikomeje kugenda byongerwamo abasirikare mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ubu kongeramo abasirikare rero kukaba gukomeje kugenda by'umwihariko gufata indi ntera hano mu bice by'ahitwa za Kirundo, ahitwa za Ruyigi, ahaza Gasorwa, mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Rwose bikomeje kugenda byongerwamo umutekano. Reka tubashimire rero, tuyifurize kugomba kugubwa neza. Update kuri nagira ngire icyo mvuze kandi ku bijyanye n'ibiri ko birabera muri East Congo, cyane cyane ku mupaka w'u Burundi na Congo Uvira, umupaka wa Congo n'u Rwanda, umupaka wa Congo na Uganda. Kugira ngo tuvuge ibibazo biri kubera ahantu cyambere, turaza kuvuga no gukebura AFC M23 kugira ngo igabe ku biganiro biriko birabera i Doha ndetse na biriya by'u Rwanda bira ku Washington, kugira ngo barikanure babe maso, kuko
bimaze kugaragara yuko leta ya Kongo ibijamwo itavyifuza, ahubwo ironderamwo utuntu tw'udutego twayorohera kuba yotsinda muri diplomasi, kuko murazi yuko ibijanye n'intambara yo ku rubuga ko batsinzwe kuva kera. Rero biyumvira yuko kuja kwiyambaza Amerika, kuja kwiyambaza Angola, Kenya, Tanzania, Arusha, murazi ko izo nzira yazisiribanzemwo cane, za Burayi, Ubufaransa, Ubushinwa, Uburusiya, nta hantu namwe atagejeje ukuguru arondera uburyo bashobora gutsinda ingabo za AFC M23, ariko bikaba byaramutaye kuba amazi. Rero n'ibi biganiro tubona yuko vy'ukuri nta ntumbero, nta mutima mwiza leta ya Kongo ifise yo kugira ngo irifuza ko abakongomani bashobora kubaho mu mahoro bose batekaniwe. Ico gituma rero tugomba gukebura yaba leta y'u Rwanda, yaba AFC M23, ni nayo burya erega nayo ni leta izobishika ko leta ya Kivu izovuka. Kandi igikuru no babwira nimba bifuza gukemura ibibazo vyo muri East Congo ku mwanya mutoya, niyumvira yuko ibiganiro na leta ya Kinshasa bitogira ico bifashije, ahubwo ko bobandanya igikorwa batanguye cyo kugarura amahoro muri East Congo, mbese binashobotse muri Congo yose, kuko baramaze kwerekana ko babishoboye nyuma yo gutsinda ingabo zari ziturutse imihingo yose mu bihugu byinshi, zije gushigikira leta ya Tshisekedi yananiwe gutunganya ivy'igihugu no gushobora kwetablisa ibyo twakwita l'autorité de l'État ahagarukira imbibe za Kongo. Nico gituma Kongo yahindutse indiri z'abagizi ba nabi, z'imigwi n'utundi tudombidombi twose twashoboye kwigarurira ibice bitari bike vya Kongo, ku buryo ndetse no munsi tushobora kuvuga yuko leta ya Kongo hari ubutegetsi ifite mu bice byinshi vya Kongo. Rero turebye umuco, uburyo AFC M23 yobora hiri, niyumvira ko ibyo bikorwa hamwe byokwira muri Kongo yose, aribyo byoshobora kuba umuti ntakuka w'ibibazo biri muri Kongo bimaze hafi imyaka irenga 30. Turabona ko akigoro ku Rwanda na AFC M23 ndetse no mu bice Kongo ihana na Uganda, yuko ibyo bihugu ahubwo ari byo mbona bifite ubushobozi n'ububasha bwo kuba byogarura amahoro mu gihugu ca Kongo, kuko kanatsinda ibibera muri Kongo bigira ingaruka mbi kuri ibyo bihugu. Ico gituma rero nongera kuvuga ndabatera kamo bafati ya mbere, bafatira responsabilité yabiriya biriko birabera muri East Congo ndetse n'ibiriko birabera mu Burundi, bayifateho responsabilité, kuko ibibazo byose biterwa n'intwaro ya Tshisekedi, biterwa n'intwaro ya Ndayishimiye, bizogira ingaruka mbi cyane, kandi bimaze kugira ingaruka mu bijanye mu by'ubutunzi, mu by'imikorere ya EAC, bigatuma rero amaproje ya EAC, ibikorwa bya EAC, programa z'uko EAC yaba hafi ikagira ubutegetsi bumwe, abaturage bakabona kwidegembya. Urabona ko ibi bihugu bibiri ndetse Kongo n'Uburundi bibangamiye cyane umugambi wishigwa muri za programme zo kugira East Africa ikora ku nyungu z'abaturage bari mu bihugu bya East Africa.
rero nico gituma ndabateye akamo ntibasamazwe na Doha, ntibasamazwe na Washington, ahubwo bamenye ko aribo bafite umuti w'ibibazo biriko birabera muri East Congo. Uti ibyo ubikuye kuki? Urabona ingabo z'amahanga za SADC, ingabo z'Ababirigi, ingabo iriya migwi y'abamercenere n'ibindi bihugu byinshi nako bitakoze kugira ngo bishigikire biriya bintu byose byari bishigikiye Kongo, kugeza aho biyemeza gushigikira imigwi yagirizwa ihunyabwoko n'itsembatsemba ry'abatutsi, ndetse n'iyindi migwi usanga ari imigwi ihari bashizeho ngo irinde gusahagura amatungo y'ibijanye na za minere mu gihugu ca Kongo. Rero birababaje yuko ibihugu nka SADC, ibihugu nk'Ububirigi bishobora kuza gushigikira imigwi y'inkorabara, imigwi ifite porogaramu yo kurimbura abantu mu bihugu by'ibiyaga bigari. Rero ariko AFCM 23 yarahagaze irakubita iyo migwi kugeza aho iyo migwi ita igahunga igasubira iyo yavuye, maze agace ka East Congo katarangwamwo amahoro, katarangwamwo ineza n'imwe, uno muzi tukabona ahubwo amakungu abaza gutembera, abantu barasubiye mu mujyi wa Goma bakidegembya hari umutekano. Rero uyu muco ahubwo ni wawukomeze. Naratangaye cyane Donald Trump ngo agomba za Prix Nobel ngo zuko yagarukanye amahoro muri Kongo, ariko by'ukuri ni bya bindi abarundi tutaramenya canke abirabure tutaramenya, abanyafrika tutaramenya. Iyo abanyafrika bageze ku kintu abazungu baca bacitereramwo kugira ngo bacitirirwe. Iyo Prix Nobel sinibaza ko yari ikwiye guhabwa uriya mu perezida Donald Trump, ahubwo yari ikwiye guhabwa nka Paul Kagame, cyangwa igahabwa nta nanga, cyangwa igahabwa na Makenga, kuko ari bo batumye uno munsi abantu benshi, imiryango myinshi uno munsi itakirangwa mu makambi y'impunzi, abandi batakirara ku nkekera, abantu bari mu matungo yabo mu gace bamaze kwigarurira. Niyumvira rero ahubwo ko abo bantu ari bo bakwiye guhabwa Prix Nobel, ariko atari Donald Trump. Rero abirabure ibihugu bya Afrika turakwiye kwikangura kugira ngo ibikorwa byacu by'indashikirwa byoye kuza byitirirwa abatabiruhiye, abatabiseseye amaraso. Hanyuma ku byo u Rwanda na AFCM 23 mu biganiro barimo na leta ya Kongo bakwiye kumenya yuko guverinoma ya Tshisekedi ntabwo ari partenaire fiable. Ntushobora kubabwira ubwa mbere burya eregaye urebye abagendero bakuru bapfunzwe muri no minsi Kinshasa, biteye inkeka kumenya nimba by'ukuri Tshisekedi hari igisirikare yo bategeka cyangwa ashoboye kugiha amabwirizwa hanyuma ngo kimwumvire, kuko tubona nawe nyene atacizeye. Sinzi rero ukuntu ashobora guhereza igisirikare amategeko atizeye. Iriya migwi ya Wazalendo yashizwe uriya n'umugwi munini cyane ugizwe n'abantu effective yabwira ngo boba baruta na effective y'abasirikare bose ba Kongo. Mu gihe rero uriya mugwi uhawe intwaro, ugahabwa amafaranga, ugahabwa ibifungurwa, mbega uriya mugwi wowo ni igiki twemeza yuko Tshisekedi ufite ko amategeko, mu gihe murambona hatari hake uyu mugwi ukunda kurwana n'igisirikare cya Kongo. Rero muri make ibyo nagomba kuvuga yuko Tshisekedi atari umuntu wo kuganira nawe, kuko ntacaganza, ntacagaba, ntacategeka. Icya kabiri nugomba kuvuga n'imigwi minini imugwanya, umugwi wa Kabila, abo bitare Kabiliste, uriya n'umugambwe ishaka rikomeye cyane ririmo abantu benshi muri Kongo.
Katumbi Katumbi nawe nyene murazi yuko yatsinga amajwi ahubwo yari gushobora kuzana intsinzi muri alliance yari kumwe nawe bari gushobora kuzana intsinzi. Murazi Fayulu ko ari we yatsinze amatora igihe Tshisekedi bwa mbere yinjira ku butegetsi, urumva nawe arafite abantu benshi. Iyo migwi rero yose turabona yuko itari mu ruhande rwa Tshisekedi. Senko ni umugwi w'abarongoye amadini muri Kongo. Abo n'abantu bavuga rekijana kuko n'abantu bari hakumwe n'abaturage, n'abantu bigisha abaturage, n'abantu bashobora gutanga ubutumwa byihuse mu gihugu ca Kongo cose. Rero abo bantu nabo nyene murazi yuko batari kumwe nabo, uriya mugurongowe na Ambongo urazi yuko utari mushigikiye ibyo Tshisekedi akora. Rero urebye igihugu ko ari kinini, ukareba ko igihugu cabaye incontrolable, leta idashoboye kwetabiriza autorité de l'État, ibice binini itabikontorora, sinibaza yuko uno munsi hari koba guta umwanya n'ivyizigizigi by'uko leta y'u Rwanda canke AFC M23 hari ico ishobora kuronka gushikako mu byo leta ya Kongo yokwemera ibyo ari byo byose. Kandi ibyo ntabwo ari rya mbere leta ya Kongo yemera ubuki kandi itegeka, ikemera ibyo idashoboye, ikemera ibyo idakora. Nico gituma mbona yuko buriya AFC M23 n'u Rwanda batosya bwose ngo hari ikintu bazokura mu maboko ya Tshisekedi. Rero ico nohanura ahubwo nuko bobandanya programme. Rega programme ikenewe ni programme ikenewe si yo gushira aba president canke aba president. Programme hari ni ibitekerezo byo gutuma muri aka karere ka East Africa amahoro aboneka, abaturage bayoborwa neza, kandi n'ibijyanye n'amatungo ari muri ibi bihugu bya East Africa bikagirira akamaro abaturage, ahubwo ntibigirire akamaro gusa imigwi y'abayobozi iri ku butegetsi. Tukabona yuko rero u Rwanda rwamaze kubyerekana mu gihugu bayoboye, AFC imaze kubyerekana mu gace bakontorora, na Uganda ikataje mu bitari bike byo kugarura umutekano ku isi, ko ibi bihugu bishoboye ico gikorwa cyo kuba boharanira ako gashimwe ka Nobel. Ariko agashimwe ka Nobel ikaze guhabwa umuzungu we yironderera inyungu z'ibihugu byabo, ndetse tuba tuzi ko abo ba perezida ari bahanini bashigikira ya migwi ya terorisme. Murabizi ko raporo zerekanye ko Amerika, zerekanye ko ibihugu by'Uburayi ari byo bishigikira icyo twakwita terorisme ku mugabane wa Afrika. Rero niyumvira yuko leta y'u Rwanda, ndogozi za AFC M23, leta ya Uganda tubatera kamo ko bofata ikibazo mu maboko bakagikemura mu gihe gito, kugira ngo abaturage ba East Africa biruhutse ibibazo byo muri East Africa by'amatambara, kutumvikana. Urabona ko ibibazo byatandukiye guteranya amareta. Murabona ingingo Tanzania yarayifashe yo kwirukana abakozi bato bato canke afise business ntonto muri Tanzania. Ejo bizoteranya ico gihugu ca Tanzania n'Abakenya, kuko Abakenya nabazovuga ati aba Tanzania bakorera udukwa duke ngaha, duto ngaha, nabo nyene nibasubira iwabo. No mu Rwanda, no mu Burundi, no muri Uganda bigenda uko nyene. Kandi yantumbere ya East Africa ari uko abaturage bakwiye kwidegembya muri ibi bihugu bigize akarere ka East Africa, ndetse bakabona akarangamuntu imwe, tukabona passport imwe, abantu bakagira umwidegembyo, yaba ukora ibi bikorwa bito bito, yaba ukora ibikorwa binini binini.
bose bakabona amahirwe yo kuba bo kwiyungunganya bakiteza imbere. Sinzi ko amaleta yacu ya East Africa ahari kugira ngo ateze imbere abateye imbere, ahubwo je nibaza yuko amaleta ya East Africa igikorwa kininiya ari cyo gufasha ba bantu b'abakene. None mu gihe abantu b'abakene ari bo botangura kuburabuzwa, gutotezwa, kandi ari bo batanga amajwi mu gihe cy'amatora, simbona amaleta ya East Africa ico yoba ariko arakora. Cyo gituma rero nongera gutera akamo ababishoboye bafite imbaraga n'ibitekerezo bizima byo kubaka, ari bo bofata iya mbere, nayo ubundi kugira ngo bazokumvikana, bazoja amanama n'abantu bononekaye ubwenge, abantu b'amabandi, babicanyi, b'abajenosidere, siniyumvira yuko ari inzira nziza yo kugira ngo hari icyo umuntu yoshobora gushikako. Iyo tuvuze ibibera muri Kongo n'ibibera i Burundi ntaho bitandukaniye, byose birasa, nicyo twakwita les etats zananiwe kuyobora ibihugu byazo, ibihugu byananiwe kutunganya ibijyanye n'umutekano, bya politike, bya sosiyali, bya ekonomi, noneho bikagaruka bikagira ingaruka mbi ku bihugu bituranye. Nibaza rero yuko aka kamo koshikira leta y'u Rwanda, koshikira indongozi za AFCM 23, koshikira n'indongozi zo muri Uganda, ndazi ko benshi muri izo ndongozi bumva runo rurimi tuvuga. Nuko nibyo nagomba kuvuga kuri politike, nuko ibintu byogenda muri aka karere. Banza bukaja ku ruhande kuko iyo ni satellite ya Kongo. Tuvuge yuko atamahoro ashobora kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Nagomba shimangira mvuga yuko abantu bashoboye kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ni arume yo muri Uganda, arume yo mu Rwanda na AFCM 23. Iyo migwi itatu mvuze niyo yonyene ifite ububasha bwo kwempoza icyo twakwita amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Byari kugenda neza iyo migwi itatu mvuze, ndavuze AFCM 23, ndavuze u Rwanda na Uganda, bashoboye gukorera hamwe bakagondoza leta ya Kongo kwemera ibiganiro. Yariyo nzira yoroshe, irashe, ishobora kwihutisha kugarukana amahoro muri East Congo, kugarukana amahoro no muri Kongo yose. Muri cya kiganiro mperukana ndavuze ni hamwe guverinoma ya Kongo n'iy'u Rwanda n'iya Uganda na M23 AFC bokorera hamwe, bo kubaka ingufu zikomeye zo gutuma muri aka karere kose ka East Africa canke no muri Afrika yose hashobora kuba igisirikare gishobora kugarukana amahoro mu gihugu cyari cyo cyose cyo muri Afrika. Ibyo si fanatisme, ariko n'ibintu izo ngabo cyane cyane ingabo za Uganda, ingabo za AFCM 23 n'iz'u Rwanda zagaragaje mu bice bamaze kuba bakontorora bakoreramo. Uyo muco rero wari muri ako gace, izo ngabo zakozemwo ibikorwa byo kugarukana amahoro. Urabona ko abaturage batuje, urabona ko abaturage bari barabona impinduka zo kuva muri za ideology z'amoko n'inzangano zitagira impamvu, zitagira akamaro. Iyo mugwi rero ufite ubushobozi bwo gutegeka muri East Congo hakaba amahoro yuzuye. Ndakeka yuko
Felix Tshisekedi bamaze kubona ivyasinywe muri Amerika, hoba hari abantu benshi boba baramugiye mu mutwe bakamubwira bati murahubutse, nk'uko twagiye tubibona amakomantere y'ibihugu byinshi ndetse byinshi byo muri Afurika, babandi b'Abafaransa b'Ababirigi batanezerewe n'uko kariya karere ko bamwe amahoro. Ikintu ca mbere abakongomani bagomba kumenya no gutahura, nubwo igihugu cabo gitunze kirimwo ibintu byinshi, ata mahoro ntaco bizigera bibamarira. Nico gituma baba abanyamerika, baba abanyaburayi, baba iyo migwi yindi, ibyo bindi bihugu biza kwisukira mu ntambara muri Kongo, si urukundo bafitiye abakongomani, ahubwo ni inyungu nyinshi zabo barondera. Rero kumbure uwo muntu Dereke yitabaje abakolombiya, kuko muri histoire mu byabaye muri kahise abakolombiya bigeze gutsinda abanyamerika, bakabakubita, bakabagirira nabi, bakabatekeza. Kubw'ibyo rero birashoboka kuba iyo migwi y'abakolombiya, murazi yuko iyo migwi y'abakolombiya bari abantu hanini bagizwe n'imigwi y'amatrafika de drogue. Ibihugu byabo bari bashizemo terorisme, bari babishizemo ubwicanyi butagira izina. Kuba rero Dereke yagiye kwitabaza wa Kolombiya, birashoboka ko yiyumvira kurya batsinze abanyamerika ko ariko bashobora gutsinda na AFC M23. Ariko niyumvira yuko ari ukundi kwihenda, ni ukundi kwihenda, nirindi kosa rinini leta ya Kongo na leta y'u Burundi bongeye gukora kandi. Kuko amahirwe yo kuvuga ngo botsinda intambara ni make cyane. Burya n'abanyamerika igituma kubera ko abanyamerika batemeye kuzana abasoda b'abanyamerika, bakaza kuzana abamercenaire nabo nyene bo mu kindi gihugu atari abanyamerika, nuko Amerika itagomba gutakaza abantu bayo. Muri kahise kabaye bigaragara ko politike za Amerika zagiye zituma abasirikare benshi b'abanyamerika bahonera mu bihugu bagiye gukoroniza, nubwo babyitaho ngo bagiye kugarukana amahoro. Karori muri Somalia, abasirikare ba Somalia batujije abanyamerika, barabica, barabamara kugeza abanyamerika bomuka bakagenda. Niko kuvuga bati ntibazozura kugaruka muri Somalia, ahubwo biyemeza gupfuma batanga amafaranga mu gisirikare ca Uganda, ca Kenya, c'u Burundi, bagenda kugarukana amahoro muri Somalia. Kandi murabona ko ibisirikare byo muri Afrika by'ibyo bihugu byakoze ibishoboka kugira ngo amahoro ashobore kugaruka ku ntambuko igezeho muri Somalia. Rero n'ubu ndavuze yuko iyo coalition nshasha igizwe n'u Burundi, igizwe n'abasirikare ba Kongo, igizwe n'abo bantu bo muri Colombia, igizwe n'ibindi bihugu, birashoboka biriya bihugu bya SADC byari byaje gushigikira ko byoshe tanga uburyo cyangwa bigatanga n'amafaranga. Ariko ko gutsindwa ari ejo kare mu gitondo, kuko imbaraga za M23 ziguma ziyongera kandi baguma bubaka de professionnel, abakomando bari discipline, abakomando bagwanira gupfa no gukira. Umva intambara aba FC bagwana si intambara y'imikino, si intambara yo kuvuga ngo nibatsindwa ari ahandi hantu bashobora guhungira, ni intambara yo kubaho. Hanyuma ikibabaje ni twigwaneho nyakuri,
y'akagara tubona igiye gufatikanya na FDLR, igiye gufatikanya n'igisirikare cy'u Burundi, igiye gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo n'iyindi migwi yose negatife yatumye muri aka karere hadashobora kuba amahoro. Ibyo nibyo bibabaje, birababaje cyane ko aho abanyamurenge biciwe, aho